iyo application imaze gushika byaratunezereye cyane kuko naho benshi batarabitahura neza gukoresha Android dufite imyaka 50 cyangwa 55 usanga ari ikintu gikomeye cyane kandi abarimyi benshi harimo abantu turongoye bakuze ariko tugaragaza kubereka aho mumbona kazoza uko ibintu bizogenda naho yaba umutama cyangwa umutamakazi yumve ko Uburundi turiko turatera tuje imbere turiko turajyana n'ico bita ibihe mu kurima no mukorora ubwo rubuga menya murimyi ico tugwiteze ko ubwa mbere hoho tuzoshobora kuronkamwe amakuru atandukanye agezweho y'ukuntu tuzoba turarima neza ivyo biterwa nka jewe ndi n'umufundi w'indimo bizomfasha cyane kongereza ubumenyi abo n'abarimyi bazokoresha ubuhinga bwa none menya murimyi bifashishije telefone ya Android guguruwe icese kuri wa 11 Nyakanga 2025 Nyandwi Gilbert arongoye urunani rw'abarimyi baharanira iterambere Kapade bagera ku 35 asaba leta kongereza umuvuduko wa internet izobafasha gukoresha guhinga ngirakamaro bwatanguriye gukorera ku biterwa bitanu ari byo umuceri, ibigori, ibitoki, imyumbati n'itomati. Hazoba hariho kumenya ati aha hariho imbuto zirobanuye. Hazoba hariho kumenya umurimyi yagwaje igiterwa. Hazoba hariho kumenya ibitari bike. Iyi application ni nziza cyane. Ikintu ca mbere twosaba leta nuko yokongerereza umuvuduko wa internet kuko murabona namwebwe ko umuvuduko udatomoye. Ibyo twosaba leta y'u Burundi kugira ngo idufashe na cyane bizodufasha no gushika neza kuri yambona kazoza twihaye mu gihugu cyacu kuko hariho umuvuduko wa internet bizotuma ibikorwa byose binyaruka gukogwa kandi n'amakuru yose akacamenyekana buno na buno. Uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi yabahumurije ko leta ibandanya gutorera umuti ibibazo bihari. Gisata cy'uburimyi n'ubworozi gisanzwe kirangurirwa gifashika n'ubundi bushikiranganje butandukanye. Leta y'u Burundi rero mu bikorwa bya minsi yose iragenda iraba ku mwanya mbega ko umugambi ndawutanguje abandi barako bakora iki. Rero turashimya cyane no musi leta y'u Burundi kubijanye n'umuyaga nkuba kubijanye n'umuvuduko witumatumana kw'amakuru bijanye n'ubuhinga bariko barakora ishoka byose kugira ngo umwene gigo yashe kuronka amakuru neza nimwe yangorane tuvuga yuko umuvuduko wa internet usanga uri hasi leta iriko kugira ngo ushure kuduga. Ishirahamwe Welthunga Hilfe rishigikiye ubwo buhinga ari naryo ryabutunganije rimenyesha ko bufatiye kuvyo abarimyi bakeneye kandi ribandanya gukorana n'abafise ico baterera kizima. L'application disons a été vulgarisée, c'est dans 10 pays en fait. 6 pays anglophones, 4 pays francophones. Et les pays anglophones sont en avance sur les pays francophones en termes de lancement. Nous avons des résultats très probants dans les autres pays et justement nous nous sommes servis des succès des autres pays, mais aussi de leurs difficultés pour penser, pour peaufiner, pour faire le design de cette application qui est très user-centric design. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas claquemurés dans un bureau pour la concevoir, c'était avec les populations en fonction de leurs besoins et à chaque étape, c'est validé par les producteurs, productrices et corrigé, réajusté sous le contrôle du ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Ubwo buhinga buri mu Gifaransa no mu Kirundi buzofasha abarimyi kurima no kudandaza ivyimburwa vyabo burongowe na Kapade hamwe na Welthunga Hilfe bashigikiwe n'ubushikiranganje bw'abadagi bwo gufashanya mu butunzi n'iterambere.